sinigera mparura iminsi yo kubaho naharura iminsi yo gupfa ane bavuga ngo nzokora ibi ngo nzorangura ibi ngo nzobameze gutya oya je navuga nti uwundi munsi azoba ari je napfuye bazoba bagiye guhamba jewe indwi iheze mu minsi ibiri nukumpamba nta kintu nakontorora. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV dukomeza kubaramutsa kandi tubashimira uburyo mukomeza kubitugaragariza ku biganiro byacu bibashika ku nyota. Muri kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hari Gasuku. No munsi kandi turacari mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Murabona ko twashitse ku rugo gumwe mu bimana yagiriye neza. Tugomba tumuha ikaze kugira ngo abaramutse yongere abidondore. Mutatura baramukije. Yego nari ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Tugomba tubaha ikaze muramutse abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV mwongere mu bidondore. Murakoze. Je ku mazina nitwa Singira nkabo Prote, kabandi mu ntara ya Gitega, commune Giheta, mutumba Kiremera, Gacimbiri ni Mutobo. Prote, musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose? Ubuzima bwa misi yose nsanzwe ndi mukinyi wa Ninde. Umukinyi wa Ninde mubikorera hanyene Igitega? Tubikorera muri commune Giheta. Mugabo intara rumva iguma ari ya Gitega nyene. Okay. Inyuma y'igikino ca Ninde nta tundi tuzi musanzwe mukora? Mu kwiyungunganya nyene nca umwanya tagiye mu bikorwa bya Ninde, tuja mu bikorwa byo kurima. Yego. Murasenga? Yo nico cambere kiza imbere. Tugomba mudutangurize n'amasengesho imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu. Yego murakoze kadusenge. Mana yacu nziza turagushimiye turagukengurukiye kuko watugiriye neza uhereye mu gitondo kugeza ano masaha n'imbabazi zawe zatugaragaye ko ce gitumanye n'icubahiro tuguhaye ubugingo bwacu bwose mwami kugira ngo ubane nawe uhoraho abari wo ukontorora ko twebwe tuzi bike ariko uzi byinshi kuri twebwe. Turaguhaye icubahiro kanya kose watuhaye kugira ngo tumare kwereka ino saha. Mwami Yesu turakweretse na kano kanya tugiye kumara tuganira iby'urukundo rwawe, tuganira ibyo kugiraneza kwawe Mana. Uhoraho urafasha abo byofasha na mwami mwiza kuko twafashijwe natwe uhoraho dutanga imfashanyo, ushobora gutanga imfashanyo, ushobora gufasha abandi. Ibisigaye mpemu yera akorere mu mitima y'abatwumviriza n'abari bugira ico baraba kugira ngo bagire bafashwe. Urakoze turagushimiye turagukengere kuri byizi byose mwamutegura kugira ngo ushitse ku bana bawe no ku rukundo rwawe mwami uko wabigabiye. Izina ryawe rihabwa icubahiro tuzeye kwizeye kuvyumvise mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Mutama Prote, twashitse ku muhana iwanyu aho mutuye, twabonye n'udusahira turabona ni sawa. Mwebwe ngira ngo utuntu tw'udufungurwa ino nk'agasahira nta kibazo nta ntambamye n'imwe. Yakubisanzwe ku bintu byo gufungura Imana yaratugiriye neza no kuri twidoga mugabo siko byahora. Imana igenda igira neza kandi mwatubwiye ko musanzwe mukora n'igikorwa ca Ninde, igikino ca Ninde. Basanzwe babita ku mazina yahe mu gikino ca Ninde? Amazina yo mu gikino ca Ninde ni menshi bivana n'igikino twateguye uko kiba kimeze. Mugabo hariho amazina amwe dushobora gutanga tuba tucibuka. Nk'ubu twarigeze gukina igikino kimwe je banyita Mbumbuzo. Mbumbuzo baba bashatse kuvuga iki? Mbona amazina zuko nyene kuko iyo tuvuze amazina tuvuze amazina umenga abandi barafise. Hari gihe bicaye umenga birabagwa nabo umenga ngo niwe wavuze nk'iryo zina rya Mbumbuzo ndazi nta muntu arifise. Ni jewe nyene mu gikino. Hamarika barisobanura iki kuko arashobora kwita akazina k'ubuhizi kawe gafise insiguro. Mbumbuzo uriko uraryumviriza ni umuntu aba yarawujuje ibintu yarabumbuje ibintu mu mufuko mu mbumbuzo biva kubumbuza ibintu no mu birari usanga nyene bakabavyibushe bakabameze neza babumbuje nyene kubumbuza ibintu mugabo gasanga ntaco bikumariye. Biragusa n'ubundi ndabize kutacuke nyene. Kamwe mwatubwiye yuko musanzwe munasenga. Ego. Musengera he? Mbo nsanzwe nsengera mu ishengero rya Plein Evangile mu Burundi, mugabo riri n'Igitega mugabo mu Burundi bwose rirahari.
mufise ibikorwa nyabaki mwishengero mwishengero bwa mbere natanguriye mu bikorwa by'uburirimbyi mugabo hama kubera masinzi Imana ihavira nduza gatoyi ubu ndafise n'igikorwa cy'ubwari mu hamande y'uburirimbyi yego hama nk'iyo muri mu rushengero mufise akanya ko gushobora kwigisha intama z'Imana ntihari gihe intama ziguma zibukubonamwe ya shusho ya vya bikino vya Ninde uri kurigisha ntibaguma babona ati mbumbuzo noneho ubu aje no gudutwara utwacu kugira ngo akomeze kuba mbumbuzo oya kuko ivyo kubisanga ingene babibona bwa mbere hariho abatabitahura kubisanzwe mwishengero mugabo hariho nabandi naje ubwanje ngitangura kuja muri Ninde wamenga ntibimeze neza mugabo maze gutahura igikorwa ca mbere muri Ninde intanguye ku message dutanga naciye numva yuko ari byiza ko mba muri Ninde kuko nabijya dukora nk'ubu ndashobora kubanyisa umupfumu mugabo mba ndiko nerekana ububeshi bw'umupfumu n'ububi bw'umupfumu ndashobora kwitwa umusuma mugabo nkashobora kwandika kwerekana ingaruka mbi y'ubusuma urumva haronca binezera igihe mba ndiko nkora ikintu nzi ico nerekeye kuvuga uko na Bibiliya ugiye kuraba uraza gusanga aho uraza batwiga bakizwa ntitunwe mugabo uza gusanga hari abavuga vino ntibayivuga ngo abantu bayinwe berekana ingaruka mbi ya vino n'abapfumu nibiki bari muri Bibiliya byose biriyo mugabo ntibagomba babyigishe ngo babibemwo berekana ingaruka mbi zabyo mutama mbumbuzo reka ndari kwitwa uko nyene none mwebwe mwavutse mukijijwe oya nakiye Yesu nkuze mbere nari nagize n'ubugeni nari umutama mbere mu yandi majambo umva Imana yagize neza kuramisha y'ivyaha iguha ubundi buzima bukijijwe yego cyane hari ikintu Imana ishobora yoba yaragukoreye ku buzima bwawe uvuga ati iki kintu kabisa ndumva ni nk'intaye y'ubuzima bwanje kimwe aya ntavyo twamara duhereye no masaha twahaba dusanga twugaye n'abandi bogira ico bashikiriza mugabo harimwo bimwe gusa bikuru novuga mu njamake tugire ku muriri nk'ubwa mbere ico nibuka neza ntazopfa nibagiye n'umunsi n'umwe najyari sinzabona nyakibabwira nti je ikintu ca mbere nshima Imana nuko ndiho kuko iyo ntaba narakijijwe narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mba narapfuye ego kuko abo twari kumwe benshi barapfuye bishwe ni busuma bakicwa n'ibiyayirwa mutwe bakicwa n'ubundi bintu urabona abantu bashobora kwica nyine ubwabo mbo ikintu ca mbere navuga nti nzibwombare je sinagomba kwica ko je sinari bwibe gose narasotora nyine utuntu duke mugabe ikintu ca mbere nabonye ko cari kunyica ubwa mbere na mbere ntarakizwa sinzi ko mu bitahura ariko benshi ntibavyemera ariko birahari ni ibintu bita uburozi uburozi wararoga oya jehogo binge bita ishano urumva waraha abantu amashano nahubwo nije bariha niwe bariha nije bariha mu mwaka oya kungene ni ibintu bijanye n'imiyaga mu mwaka nama niteguye kugwara gatatu nari iryo shano nukuvuga narahindutse urabona kabido kamazi kajya kasenga bakitango na kamalitira 5 sinashobora kukikorera nararegeye neza ubu ni sinaharura iminsi yo kubaho naharura iminsi yo gupfa niyo iminsi naharura ariko muharura iminsi yo kubaho no gukorera Imana ico cyo nico nshimira Imana ikindi naco nakuze ndi imfuvyi kandi mfise abavyeyi bishoboka gute gushobora gukurura imfuvyi kandi ufise abavyeyi emwe birashoboka biragoye mugabo birashoboka je namenye ko bishoboka mbo ubwa mbere na mbere nari mfise abavyeyi novuga yuko umva bari bavukiye mu idini nkuko bisanzwe biri amadini urabona ni meshi mugabo rero dawe rero aza ku bayirondera uwundi mugora agira kabiri yirukana mawe je nasanze yaramwirukanya ciye ubwenge mawe tutabona mubona hama rero njambaho nabi ndetswe na mukadawe n'inzara yose nagize nayitewe nubwo wishiniwe no bwitububisha uko nje nkitima no bwitububisha ntavyo nokorera abana banje ugeze no munsi urumva rero tumaze kwa twari kumwe na mama turezwe na mukadawe ntitwarya naho byaboneka twico twarya gusa byayi bitutsi inkoni no kwirukanwa no guturubikwa kubw'ivyo rero
abaryango bahava barabona yuko umenga ntibimeze neza bahava bahanura dawe aho kugira ngo ahebe wa mugore ahubwo yahevye twebwe abana aca yijanira n'umugore kure twaduta mu rugo mwini yavuze ko duta mwini yadutaye mu rugo yadutaye mu ishamba ha mama warahava aragaruka agarutse nta kintu yasanze muhira yasanze hari ishamba iyumvire gucira ingero abana barara bariye yagarutse ari bushasha gacingero nk'ubu harageraho ku mugoroba nka sizere n'inusu cyangwa saa moya tutarabona ico turya nagomba ndakubwira ikintu kimwe je narigeze kugera ku gihe mbo turi kumwe hari nko masaa 7 saa 8 gutyo mbona muri umunanje ankurikira ko twarabahungu babiri mbona ko tugomba dupfe nyene ndamubwira cagira turahaga piripiri urabona nkaho mu bitoki gutyo hariho udupiripiri two mu bitoki nkaho ca turakaha turagasyokora ca turaza gusaba umunyu mu muhana ati none mwegoma muteke tutuya ntitugomba duteke ca turashusha utuzi tuca turashiramwo mwakakunyu dusabye n'agapiripiri kababa ca turanywa kwari kugira ngo munda twumve yuko ibyo munda bigikakaza uko twumva umenga byagize ico kintu sopa sindopfa ndacibagiye mu buzima ikindi naco caturanga mawe yaragenda bakamuha imyumbati mwirura bashize kuranga ubududu ayizanye tuyisoronya mu gitondo twategezwa kwirya mwijiro tukayijyamwe ubugari kandi tukabukoza amababi y'imyumbati nyene bimwe bita isombe nubwo buzima twabayemo ibyo rero nibutse ndavyibutse numva shima Imana cyane hari igihe mporandira ibintu byaraciye kuri jewe kumva nyene ndarengewe kuko bimwe nakubwira sinigera mparura iminsi yo kubaho naharura iminsi yo gupfa ane bavuga ngo nzokora ibi ngo nzorangura ibi ngo nzobameze gutya oya je navuga nti uwundi munsi azoba ari je napfuye bazobagiye guhamba jewe indwi iheze mu minsi ibiri nukumpamba nta kintu nakontoro ariko urazi ko ndiko ndakwizimya na nakwije imyaka 50 kandi ufise n'umuryango ufise abantu ureze urabumva Imana yaguhinduriye amateka yaguhinduriye ibihe byo guharura yuko ugiye gupfejo ubu uharura ahubwo kwejo hari ubuzima ahubwo ntegura imigambi y'ivyo nzoba ndiko ndakorera Imana no gukorera umuryango Imana igira neza cyane gose twagomba rero ugire akajambo bobwira abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV bariko baradukurikirana hari nk'abashobora kuba bari nko mu kibazo nawe ushobora kuba waraciyemo ugira akajambo batekereye mbo ico no babwira nuko Imana ihari kuko abantu benshi iyo turiko turavuga Imana bagomba ngo Imana ngo ni igiki ngwirihe ngiboneka gute hari umwanditsi yenditse neza indirimbo aravuga ati ibyo uhoraho yaremye nje bitwereka ko ahari nje bitwereka n'urukundo dukunda nagoma ndakubwire no muri ivyo bibinyere no muri ivyo bibi tuba twaciyemwo naho tuhabonera Imana kuko utabonye ikibi ntumenye kugeraniza kw'Imana reka ibyo byose bishika nabitahu igihe ntanguye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nkakira ijambo ry'Imana ubu sinabitahura rero nuwogira ikibazo ko yisanza hari igihe tugomba kwikura mu kibazo tubicishije mu bintazi kanaka mu kwigwanira mbega igihe twari munda kwa mama twigwaniye ryari je nibaza ko ariko ubu tufise inguvu tuzi ngo tufise ubwenge turigwanira tukaburana tukagira ishari twagira inzigo tugira ibintu byose kugira ngo umuntu nta kintu umuntu akora je nararavye ku nzoka namanimvira ku nzoka inzoka ikomoye umuntu burya nta porogaramu yo kumukomora uko ntimukomora ngo itware inyamishire mu nda oya ahubwo irigwanira kuko yoyo ratahuye neza yuko atarukundo hagati y'umuntu nayo iruriho irumva itegeza kwigwana kuvuga mu yandi majambo ibiri kirigwanira itegeza kwigwanira ivyanditswe ko yo iracyabyi reka niko byavuzwe iracyabyibuka ngo twega abana b'abantu twaribagisha ijambo ry'Imana rituvugako turusha ubwenge n'inzoka mu yandi majambo kuko Imana yaravuze yaracabye hagati ya wewe n'umuntu nta rukundo ruzokwigira ruhari kandi ntago yiteze ariko abana b'abantu baritegura urukundo kuri shetani kandi bazi ko bidashoboka baritegura urukundo mu kuri shetani ugasanga bagiye kuyisaba bazi ko ata kintu na kimwe cy'imfashanyo ya shetani n'umuntu kibaho urumva ko hari ibintu bigoye kandi urukundo rw'Imana ntirurahari kandi ruradukorera rwaradukoreye rwakoreye abimbere yanje
rurankorera nanje rwongera rukorera n'abandi rero nagomba ko ibe bagize iyo bafise ikibazo dufise ijambo ry'Imana ryatubwira kwegera Imana gusenga kwihangana kurindira inyishu y'Imana uko wisanzuriho niko uzogumubaho muri programa y'Imana igihe utayigararije kugararije Imana ugakora ivyo yanka uba wikwiye umugambi wayo ariko naho woshikwa n'ibibazo hamukaguma uri mu mugambi w'Imana uba uri hafi yayo kandi nayiguhoza kwijisho ryayo igihoza ko ubuntu bwayo igihoza ko urukundo rwayo ariko uyigambaniye ni uba wikuye yo sibiko yoyo ni rukundo yipfuza ko tuba hafi yayo nta n'umunsi umwe tuva kure uko niyo twokora ivyaha yo iduhora hafi uko nta muntu akora icaha atamenya ko yakoze icaha kandi akumva ko yagize nabi rero Imana n'urukundo iduhora hafi ugize ikibazo egera Imana uko niyizi ibyawe byose hamusenge wihangane urindire inyishu y'Imana kuko Imana irahari irakora iravuga ifise byose mu byo yavuze nta nakimihazamo turabashimiye mutama ko mwemeye mukaganira n'ijambo ry'Agakiza TV yego murakoze namwe turabashimiye twizere n'ikindi gihe nitwabakenera ko tutazobabura yo nuko nubundi akanya kabaye gake twari kuvuga byinshi ntaribi murakoze cyane bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabakengurukira ko mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika ku nyota kuri microphone mwari kumwe nanje Alexandre Ndayikorere inyuma ya kamera hari Gasuku ku muntu ryo bari ryo rya mbere agendere channel yacu twamusaba kugira subscribe kandi yongera agenda share kugira ngo nabandi nabo bakomeze kubona ibiganiro vyubaka imitima y'abantu murakoze cyane gose kandi ko mugiye kubikora Imana ikomeze kubaha umugisha